bivezo atishavu kubafana abafana mugira mutishavu kubariri twebwe tubatakwishavu kubera baraduhinduriye abasani b'u Burundi ofete tukibona ko arabi wacu umenga turi muri Nigeria kandi aba Nigeria batigera baza muri style zacu umenga turi muri Etats-Unis kandi aba Amerika batigera baza muri style zacu kiri mu bituma mudakunda ivyiwaje ya bien sûr Isaac TV ho bakuzi ba Isaac TV sinda kurushe ntundushe ntiturushanye iyo niyo slogan yacu 2023 bana je nabwiye ati 2023 biyago bishasha abantu bashasha ibintu bishasha kuma exclusive mashasha umwaka watangu bishushe mu bintu bishushe showbiz ishushe umuziki ushushe ama TV online yashushe mama ibintu byose byaryoshe je rero navuye mu baririmvyi gato navuye mu by'abasani gato na bihevye kwanza gato bati reka rironderere hari umumama jewe nzi umudamu yitwa Alice uno mudamu nenda batera inkuru bimubona ngaha n'umudamu ebana novuga yuko beshi ushaka batana muzi wanashima ushaka na mushasha mumbonye mu kamera ariko numwe mu mama bazi entertainment cyane bazi yambo yagendeye mu baririmba artiste kuva kera ya kurikiranye ubuzima bw'aba artiste benshi kuva kera kurikiranye umuziki w'u Burundi kuva kera ya kurikiranye ubuzima wanashima ari mu bantu bazi ubuzima cyane bwashani kuri na Lolilo ari mu bantu urumva aba artiste burya ari abantu hari ibintu mutamenya abafana benshi barabamenya muri ntebe bamenya barabamenya muri ntebe bamenya rero no musi nahisemo gukurikira umwe mu bafana babazi mwe mutazi so reka dutangure kwanza kumuramutsa Madame Alice ni sawa neza yego je nkimubona Madame Alice bwa mbere naharyohewe like ningina yaga n'umudamu avuga neza atera story atera blague tumusanze mubwiza by the way asanza akora akazi ko gushona gushona impuzu nakazi ga gushona impuzu kugurisha amashuka amashuka tubajyama yego amapantaro y'amajinsi uno myenda guha donc bijya abandi bita bukonesera yego ari umukonesera donc ivyerekeye impuzu byose turakorana wow urumva rero ni atari fresh duhere ngaho nyene uramaze kuhambika aba artiste n'abakeya uramaze gushonera aba star impuzu canke nibirashika oya nibirashika ko ndabashonera ariko nayigeze kuvyifuza no kurondera ingene bamwe no bashikira ngo ndabambike gratuitement kugira tumenyera kwa gusa yego kwa gusa kugira tumenyane dukorane ariko kwa nararyoherwa kumenga ndafise ama style shaka kubashiramo mudu zindi shaka kubashiramo atari zijya bamenyereye za Etats-Unis ama style ya Etats-Unis ama style ya homeboy ama style biki no barafise ama style ari simple yacu twokunda tukaryoherwa bayambaye. Alice umaze imyaka ingahe muri no mwuga wo gushona? Uyu mwuga wo gushona navuga uko ndawuzi kuva muri 2020 mugabo natanguye kuwukora neza no kumva neza ko ndabirimo cyane aciye imyaka 3. Imyaka 3 urumva vraiment quand même urabizobereye urabizi neza uramaze kubegera ko wavuga ati ngo warabarondeye bamwe uzura bashonera n'impuzu za gusa wambika kwa gusa byaranse warabaronde biranka byari bimeze bo oya sinavuga ko nabarondeye bambaye vyanse canke ngo kwera ntawuta akatararenga ntawuta bacu umugani mu Kirundi ngo nta urenga umunsi nta wihebura ku munsi utarahera sivyo jewe sinavuga yuko nababuze kuko ndacafise chance yo kubarondera canke yo guhura nabo canke yo kubashikira sivyo ariko navuga ko no banaragerageje guca kuri umwe nkamubwira icifuzo canje hama ntivyakunze yarinde mbo sishimye kumuvuga bikonze kubera ari abantu badakunda uko ubavuga canke uvuga ivyo muzinanye mustarari ego byaranse yaranse byageze gutera fatire hari uwo namutumyeko ndamubwira je ndifuza naka kumushonera impuzu umukobwa yari umuhungu ndamubwira je ndifuza naka kumushonera impuzu ndamuhe style
enjura azojana kuri stage canke yavuze ko hari indirimbo izosohoka azogenda yambaye. Hariho show yimirije atayambaye muri iyo ntuzenye muri iyo ndimbo ye wazosohora basi azoyambare muri show izoza. We yaciye anyishura urumva aye yaciye anyishura ati ujya muntu yarakugaye ko kandi naramuhanuye ko kugara atari vyiza. Bon cha ndabifata amagara umu artiste mwambiki kwa gusa acara kuvyimbako. Tumye ku muntu namutumye ko ndi mu artiste ko nabona bamenyeranye. Ndamutuma ko je naka ndifuza ko nibyo byo gukengerana abarundi dufite. Ya nibije byo gukengerana canke kwanka kwitaba umuntu kubera peut-être wabanje kumurabira kure canke wabanje kumusuzugura tukuru ukuntu ameze. Ikiromba je nishize umutwe ni yabari nka Champs-Élysées kiriho ya indi ya kera imuhamagaye canke yabari kotewe imuhamagaye yari kwitaba cyane kandi yari no kubaronderana kubera ari umuntu umwe gusa ugatwe kiwe. Ego ariko kubera avuga ati je naciye hajya namubonye ujya ukuntu ameze canke ahantu nabonye ahantu akorera sishaka kumwitaba sinzi ivyumva ivyo bishuranye ntavyonzi sinovyinjiramwo cyane ariko none warabirongeye ubuhamya ko ari igituma nabironkeye ubuhamya no kubera atigeze anyitaba. Hama ikindi naco uwo yanyishuye naye natumye yanyishuye ati yakugaye ko yavuze yuko ngo adashaka kwitaba ngo kandi urumva ngo je nacenda mu conseil yuko ngo kugara ku muntu canke gusuzugura umuntu utazi icarimwo ngo ari amakosa. Urumva ntiyari kumbwira ivyo bintu avyifondeye. Ni atari kabisa nuko remwa byumvise ni Alisa sinza korera reka nagira hakorera kugira abashaka kumushikira baziba mushikira ntaco bitwaye je nta na 10 yamaye na rugwa konko yamaye ariko kubera ko yemeye ko ndamubaza ivyo shaka kumubaza nta kibazo ko ndamugire promotion ni mubwiza ni kuri 6 ni ahari kujya gatandatu kuri 6 imero 20 na standatu hafi nyine biso na biso barayibona akabare ka biso na biso mubwiza bararabana nyene juste ugeze kuri biso na biso ubuhageze kwa Alice naho baza kwa Alice birasanzwe cyo habona so birarabana kabisa umuryango wa biso na biso hotse cubona kwa Alice voilà Alice reka tuve muri ivyo wanashima karagaciyemo kugira abantu bamenye wari tukuturaga wariwe ni mudamu kameme yifite ivyo akora tugere mu idonido ivyatuzanye Alice entertainment wikurikiranye kuva ryari ivyo barenze wikurikiranye kuva ryari ivy'abaririmbyi ndabikurikiranye kuva raba hari kamera ivy'abaririmbyi nabikurikiranye kuva muri novuga ko mu myaka noba naratanguye kuba libre yo kumva ko negeze gukurikirana ivy'abaririmbyi canke kuja mu masho 1999 Ego aho rero ico gihe gusa nikerawe abaririmbyi bari bavumye bari bana abaririmbyi bari bavumye yari Roriro na Fizo Fizo na Roriro na Kidumu nibo bari bafise akarere gashushe kako umuriro gatwe na Black is Black bari bariho ariko Roriro na Fizo bagaragara cyane baboneka cyane kubera bari mu gisagara tugiye ninde hagati ya Roriro na Fizo ninde yarakazi cyane mboje novuga ko ari bose babiri simona mbona igituma babatandukanya ku makari yawo je novuga ko à l'époque bose bari drodro hari ikintu abana kera bakinye ikibariko canke iki bakunda kwitwa ngo bakinye ibintu bakunda kwita ngo drodro urumva donc Roriro na Fizo bari drodro je nta nomwe navuga ngo yarasombo wundi muri bo babiri kubera sho barazisangira ivyo babambara bose barambara bien aho bagenda hose baragendana ivyo basangira vyose barabisangira sinigera mbona difference yabo donc ubonye Roriro wabona Fizo wumvise Fizo wabona Roriro tujane aho nyene rero tugiye ko aho nyene ubona Roriro wabona Fizo ubone Fizo wabona Roriro ariko no munsi umuziki w'u Burundi aho tugeze 2023 tuve muri anino nanzikombi tugeze muri 2023 umuziki umeze uko uvuze Fizo vuga Satubi urumva contraire kubera iki atari Fizo Roriro kujya nyene byapfiriye he Roriro na Fizo bapfuye iki baba kuko umenga nabonye umenga abantu badahuza umenga barakunda guterana umuntu wari na rimwe ukuntu je novuga ko kubwanje uko ndabizi uko donc iyo myaka yose sinahagaritse kubakurikirana turi mu gisagara twagikuriyemo twakivukiyemo tugikuriramo tukibamo
tugikuriyemwo mu myaka tugejeje urumva ndi mu manviro 40 urumva ko kubamenya c'est normal n'abantu babaye muri aya makartier canke bayatembereyemo turabazi sivyo je navuga ko ngiye obi kibazo ubajije sibo bankanye cyane uko je ndabizi uko ndabibona uko nagerageje kuvyiyigisha je nyene Roriro na Fizo ntaco bapfuye nta nico bapfa au contraire novuga ko Roriro na Fizo je ndabagereranya nka kujya kw'impene n'intama urumva donc impene iyigeze donc iyo ziri kumwe mu ruhongore zose bose nabaye umwongere bambabarire ariko nanze urugero mora mbona kuri kwisoko iyo impene n'intama ziri mu kiraro mu ruhongore aho bita abandi mu kiraro zirasangira ubwatsi zirasangira ibintu byinshi kandi ziba hamwe ariko iyo hagize umuntu aza kugura impene intama aca yizimba donc intama ikizimba gusomvya impene urumva impene ikisigara umenga irizore canke umenga iyo ntama umenga nitegerezwa gucibwa menshi sindabatutse bambabarire nakoresheje n'akarorero koroshe kutahura exemple yoroshe gutahura kugira twese abarundi twese abafana bari au-delà y'ivyo bintu vyabo hariho abafana bashigikiye ntuze yabo ariko ugiye kubasuzuma uzosanga ari abafana ba début 2020 urumva mais abafana ba avant 2020 nta bifu babona hagati simvugiye bose je mvuze kubo mora numviriza bamwe ego muri epoke zacu turavye ingene babayeho nta kintu jewe mbona bapfuye gusa abantu bazanye commerce mu muziki wa entertainment abantu bazanye go afise amahera runaka aha Fizo akaja kumugirira show ahantu runaka akamwima Roriro au contraire yari gwa Fizo makeya gaca hana Roriro makeya bakajana canke na Satubinane bose ari kuba Partage bakajana kujya kera batugirira amasho bari hamwe nibaza yuko uwo muntu ari we yazanye bifu hagati y'abasani y'abastar nico nashaka gushikako umuntu yazanye commerce muri musique akayigira ku mahera menshi akiyumvira kuriha menshi umwe akimundi canke akamuhamake ariko vyavana n'ingene umwe wese ashira menshi mu bikorwa ariko usanga Fizo yewe yaguma ashira mahera menshi mu kazi kiwe bigatuma aguma zimba kuruta kumbura abandi no ico gihe jewe tanki arisi ndabazi bose nkuze ndababona nabo bakuze bambona sino hafizo ngo ndamwimeroriro canke Satubi canke uwundi muririmbyi gani babima ariko kubanganisha nico kibazo no urazi gituma babanganisha bari kubanganisha igihe babitangura kugira izi bifu nizizohabe bari kwiyumvira inkurikizi avant yuko babikora none abafana kuca bafata batabanganishije bari kubicarika hariyo moyen possible yo kuvuga uti ikibazo je nagira mbaze aha nyene kugira tugene neza abantu batahura ivyo turimo Satubina Fizo kumenga nibo basigaye banganishwa ikibanza ca Roriro barakikuyeho bamushira Satubi ubaza ko ari kubera ikiyali okay je nibaza ko ari ukubera Satubi yarabaye umukozi cyane kuruta Roriro Satubi yarabaye umukozi cyane ku ruhande amapa yarabaye umukozi cyane gusumba Roriro uti kubera iki hariyo epoke yigeze kugera Roriro arazima turamubura ngo bari bamuroze ari mu mahanga harabayemo kuba mu mahanga harabayeho no kurogwa harabayeho no kwicara mu gisagara ko Partage naramubona mu Buyenzi narahura nawe mu Buyenzi ari utuntu bagira mu makartier bo batababona ko twe tubona ugasanga nko mu Buyenzi ariko aratera amablaga abafana ariko aratwenza abantu mugabo ugaca wiyumvira none ko atamuziki amaze inane 2 asohoye warashimusaga yarayisohora ari mwayibona
oya ugereranije imiziki amalbumu canke imiziki ukayiharura 1 2 3 jusqu'à 50 canke 60 satu bafise nibaza uko batanganye igitigiri na roriro ko ari ndafise nyinshi satu bi ubusabwe nafise imiziki ubusabwe ubaza ko ari bafise imiziki myinshi kuruta roriro amapare niko ndabibona niko ndavyibaza kandi cyatumye ka satu bikamu chako roriro satu bi niyigeza buja mu Burundi nimba yarana buja kaja hafi yagenda vyo acongo satu bi yarafise ukuntu aguma yicomora donc aguma yiyerekana aguma avuga kandi satu bi amasho menshi yo ngaha yarayitabira en plus de ça satu bi yarafise show zitari bifu ku bantu uko je namukurikirana satu bi yagwanira kumenyekana gushika ku mukatu uko bavyita kuronka amahera ko imiziki yiwe izomenya donc n'umuntu ari mu gitoki ngira ngo amumve satu bi urumva umuntu ari hari aruguru canke hehe satu bi yaravuga ati jewe eske nokora iki kugira bamenye niko je ndabibona meroriro novuga yuko yabikora nko kwinezererwa kunezereza abantu kunezereza abantu bo ngayo c'est la différence c'est ça la différence ni yabikora kugira avuga ati jewe nshaka bikuramo inoti byanka byakunda undi ati reka niryohere nakamenye eske kubera urevye nk'akanovera k'imiziki ya satu bi ucu usanga n'umutama dufata ari ruguru akanyogota akumvise sawa ali barimwo amajambo ari mu ndirimbo za satu bi benshi arafise ibintu wicaye ugatekereza ukumviriza amajambo arafise ikintu akwigisha canke akwibutsa sawa Alice hagati y'imiziki ya kera n'iyubu imiziki yari ryoshe cyane yari yahe n'iyubu ni ya kera imiziki ya kera sha na urabizi ya kera yari ryohereye he iyubu bihiye ya kera ya kera inco kintu cyane ngomba mbwira abantu bubu abamizisiye bubu canke abajene bubu nibiyumvire nkuko bahora babivuga kuririmba imiziki n'umwana cyangwa umwuzukuru wabo umuzukuruza azovuga ati uyu ni papa yaririmbye uyu muziki eske no ukuramo imanori yayo miziki ya kera yari iryoshe kubera yarigisha naho baririmbamo ibintu biteye isoni barabinyegeza bagakoresha imvugo mbabarira amatwi bagakoresha kirundi gihanitse ku buryo jewe mfise 18 ans canke 17 ans ntarinzi gusigura kwiyumvisha neza ibintu biririmbye mu ndirimbo ya Christophe Matata canke ya ntuzenye ya Ngabore onse canke yujya ntuze uyu bahaga uyu mupapa ari buraya amazi iminsi abarondera sinarinzi kwiyumvisha neza amajambo arimwo cyane ari fond yayo y'urukundo urumva ariko imiziki y'uno munsi uzumva nk'umwana wa 10 ans akuririmbira ibisusu akuririmbira ngo kamata chini ngo nuzenye kijya kijambo bakoresha ngo anakonda ivyo byose umwana directement mu maso no mu matwi aca yiyumva ivyo ari byo niyumva ko ari nigishe gukomtera aca yumva ati ibi biherereye aha iki giparti kivuga iki giherereye aha ijisho ni warivuga ukavuga uko arizie azoca abona ati ni ijisho mu Kirundi mugani wagerageza kurondera ijisho ingene ugita cyangwa ukagita imbone ntibizomworohera kubitora umva y'imiziki ya kera ifisa kanovere ifisa amajambo meza anyegeje aryoshe aryohera abato n'abakuze ugumurondera kumenya ajya amajambo avuga iki ariko amajambo y'ubu ari azaranye niko bavyita abasani bo ko baridogera abafana ko arabidogera ngo ni mugikundana ngo mubabwira na bife sijya yarabivuze muguma muvuga ngo bakundane umuziki Burundi sinzi ngo dukunda ivyo wacu Alice nawe uri muri abandi bavuga ngo dukunda ivyo wacu ariko gasanga gushikira ivyo wanyu sikirenga jewe sinshobora donc bijya bintu je navuga ko umuntu yazanye ijya terme ufite abasani bo mu Burundi hari ikintu mazi imisi ndabigako nkurikiranya ama YouTube nkurikiranya ama Facebook ibintu bavuga mu ma commentaire mu ma emission bagirana n'aba journaliste canke sinzi ko no bita aba YouTuber barafise ingene baharaza imvugo runaka ikintu runaka ndavuga se baharaje ngo dushikane umuziki wacu kure umuziki umenyekane ndakeneye kuja hariya kugira stage canke ndakeneye kuja kurimba hariya bagwamagara sasa iyi mvugo ya kabiri
barafise ukuntu bavuga ngo dukunde ngo imiziki yacu ndundi ngo dukunde abafana bamuvuga dukunda ivyacu abafana ho jewe mpagaze nk'umufana ari kashe niko no kwiyita umufana yikashe me abaswiva meme na beef ndamukunda cyane kandi ndamuswiva narakunda imvugo ziwe za kera zo mu misi heze narakunda indirimbo ziwe zo mu misi heze ariko bahatanguye kugirana amafeaturing akaririmba yandi ma style bamwobrige bage baramutwenga ngo arimba ngo bimwe gusa ngo ntazi kuririmba ibindi nawe acabijamo navuga ko yagendeye ku kintu cyo gushaka kunezereza abantu ariko atagendeye ku kintu kiri muri we muri we harimwo kijya yatanguye nico ciza nico kimubereye nico guhingbongo turyohera jewe nico kinyohera nico ibintu vya umukobwa wanjarare no mumaja bijya sivyo bijya nibimubereye ku bwanje ushaka kubitera ubonye ariko arabigira ubonye ngene ariko aratamba ari ni muremure aryosha ariko ararapura aryosha ariko akoresha kijya kirundi ajye migani ajye majambo bifese araryoshe muri style ya kera iyo ni message yawe bifese ama iyo mvugo rero akunda gukoresha kesh kandi niwe yabizanye imvugo wari kuri arakantu waruheje kuvuga ntatahuye neza imvugo ya dukunda imiziki wacu kazanye na bifese bifese wonderful niwe yakazanye niwe yagikujije arakikwiza mu gihugu agikwiza mu basanyi mu tibe kirajabuka no mu Rwanda ashitse no mu Rwanda yarabivuze uko abasani abarundi badakunda donc twebwe tudakunda ivyiwacu ngo urugero mu Rwanda bari ko ngo sishake imana ngo turi wewe rero uravuga uri mu bafana batemera iyo mvugo jewe sinemera iyo mvugo kubera abituma nibo batuma tudakunda ivyo ye bien sûr gutere genda bifezo atishavu ku bafana mugira mutishavu ku bariri twebwe tubatakwishavu kubera baraduhinduriye abasani b'u Burundi ofete tukibona ko arabi wacu je ku bwanje dusigaye tubona ko ari abasani ba commerce none sivyo sawa reka bari mu vyashara nyine bashaganye n'amara bari mu vyashara nibagire uruhande rw'ivyashara n'uruhande rwacu batubera abarundi bacu bon gute rero babafashe gato mbo ikono jano bafasha nimba bamuhamagaye bati uyu munsi uzokorera 10 million nagenda korera izo 10 million ashuhe asare public donc uwo muntu yamuhaye iyo contrat bagiriranira ivyo bemeranije mugani hagere yuko akenera ko dukunda imiziki yiwe ka Murundi nk'umuntu wacu nk'umustari wacu nagaruke aturirimbire style yiwe n'indirimbo ziwe z'ikirundi adushiremo amajambo y'ikirundi atwambarira inyambaro z'ikirundi twumve nyene niko turi mu Kirundi nsire twumve nyene ko turi mu Burundi turiko turirimbirwa n'umustari wo mu Burundi ubutuko turabumviriza umenga ni Jamaica music umenga ni Nigeria music umenga turi muri Nigeria kandi aba Nigeria batigera baza muri style zacu umenga turi muri Etats-Unis kandi aba Amerika batigera baza muri style zacu kiri mu bituma mudakunda ivyiwaje ya bien sûr jewe sinzoja gukunda umuntu ndakubwije ukuri sinzoja gukunda umustari ngo ndyoherwe je ndumutayeri atagiye no kumutayeri meme mugenzi wanje ngo ashoneshe yo kotebu ni company y'ikiru y'abarundi ikorera mu Burundi twagize amahirwe urumva bari mu Dubai bari Amerika ngo yagiye kugira shopping Dar es Salaam canke Dubai yimuza zo kwambara aje kuririmbira abarundi kandi ari umurundi nagende muri kote bumeme niza promotion bazozimuha niyagurira yo 10 fois canke 20 fois zijya contrat birirwa barondera mu makampuni mu biki nibazozibaha batitwaye nk'abarundi nibafate comportement y'ikirundi nk'abarundi kujya aba Nigeria bafata comportement uramaze kubona umupiswe yambara ageze kuririmba indirimbo z'iki Nigeria zo muri Nigeria uramaze kubona yambara ipantaro ya pockets uramaze kubona yambara iriko Chicago no yambara ibidede yambara bijya bihuzo vyabo canka kambara zijya muzu zabo bambara Africa style zabo urumva natwe rero nibaze batubere abarundi batwambarire kirundi baturirimbire ikirundi urumva batugendere bwa kirundi hama natwe tubakunde nk'abarundi
uzi jambo rikomeye cyane burya imessage irakomeye cyane Alice irakomeye ndibaza bayumvise reka tuje by the way cyo turagihejeje ariko reka tuje mu buzima gato bwa Shani Queen na Lolilo muri byatumye urashobora kurondera natanda ntara tutaraheze ico shaka kukwereka ingene najya amahera babaha canke yo bapartage partout twebwe abarundi ariko baragira ego nk'ubu dufate arashaka kumuha 10 million ujya muntu kugira amuririmbire donc amukoreshe bameze nk'itomate abasani bacu reka shaka ndabivuge bameze nk'itomate tomate uzishize ku isoko uja zicira 500 uja kazicira 1000 francs uza kuzitwara we wamuciriye igihumbi undi agacaza kubwira oya Jeff 500 nizo ntwara niyo ntwara ucumuhereza za tomate kuri 500 kwera undi igihumbi yigendeye sivyo rero nabo nibarabe ko uwo muntu amuhaye show yimuhaye kugira abarundi n'abarundi kazi tumumenye tumukunde canga yimuhaye kugira we yinjize umukate aje kuba mu nzu nziza aje kubaho neza yaciye kuri bifes canke yace sinzi bifes aze kumbabarangira niwe twahagaze nahagazeko cyangwa urazanye imvugo kuri satubi canke yaciye kuri Shani Queen yarazimye kandi ari we mu ntuze Chanel yarazimye kandi ari we mu mama burundeze twari kugira ngaha mu Burundi umumuzi yarazimye ubagezweho ariko ntituramubona nkuko twamubonye à l'époque ntituramwumva nkuko twamumvye à l'époque mwamumenye kubera Lolilo kubera iki kubera style azanye si zacu azanye style zo kutamba yambaye amabuchikopa ibikoti indi mu majambo ni wumva ijambo riri muza gukura musigarana indirimbo yo gategerejwe kuba ikintu ukuramwo ijambo riza kugufasha canke kuvyo wumvise ntuzobikore rikaguhanura ntuzobikore niko indirimbo ategerezwa kuba yubatse hanyuma ikindi kandi kuri ico amahera yose irikira gute bova donc mu mahera babahaye barashobora kugenda bakaruwa ahantu hato hasanzwe no sanzwe bagakotesha ahantu hasanzwe canke mwibarabara kasaba muri merati je ndafise shonshaka kugira mu gisagara kugira abantu baryoherwa abarundi baryoherwe bamenye muri ico gihe yo promotion barayimuha iyo ntuze barayimuha akaza akagira show muri quartier ya mahera yinjije we warafise pourcentage ziwatwara sivyo hama za muzu yambaye narinde kuja kuzigura Dubai deja yari shitiki yagiziki njo tuma babana mahera meshi canke nabo bakenera mahera meshi nabashaka bose uno munsi kuza kuririmba ngo bavuge ngo nabonye harimo amahera mu muziki reka ngende kuririmba kugira acaza aririmba ibishegu gusa ibi sutwe ibintu bishushe ibintu biguruka kugira aronke ya mahera ajabuke ico nico baririra ubugusa nibaririra ikintu kizodusigaramo canke kizotwigisha canke kizokwigisha abana itandukano n'abasani ba kera baririmba bavuga ati dushaka indirimbo izosigara mu bantu ariko abo bavuga ati turirimba indirimbo iguruka n'umuyaga hanyuma mafu ndongera inoti bihere je no kubwiza ukuri indirimbo za bacanco ariko n'abanyamahanga murabakunda baririmba ibintu bitagira umukora maguru canco oya abanyamahanga bivana n'umuntu abakunda canke no mu ndirimbo y'inyamahanga amajambo wumvamo hari indirimbo z'inyamahanga ukuramo amajambo akwiye arisura izi ndirimbo yitwa z'abanyamahanga arise ntaguciriyemo urazi indirimbo yitwa rakaka urayi zirya ni indirimbo bo bisohorera kugira zije mu mabwate ofeti hari indirimbo zo mu mabwate umuntu ashaka kumviriza ari mu nzu yiwe ni indirimbo en public ni dutandukanye indirimbo public ni indirimbo zo mu mabwate zo z'ahantu none musanushaka atso indirimbo zaratuvuga ati ni ya boîte iyi ni bazishireho amategeko avuga ati je windirimbo hano nzoyumva uyu muntu azofungwa atari muri boîte agende nico kintu bakenye rero urana bajya abantu baba dufata urugero Paul niwe muntu tuzi ngaha muri entertainment arangura abasani abaha mahera amashow azimvye azana abasani bo hanze sivyo nk'ubu bofata bakamubwira Paul ati
bakicarana hamwe boose ufite abasani b'u Burundi n'abantu n'abamanager habuze ikiyago kandi habuze bariko batweka ko bariko baja hamwe bariko baja hamwe bariko baradufrapa kuko baja hamwe umwe wese aponda uwundi ukazumva yagiye kuri Exact TV canke kuri Nuze yatanguye guponda vya bindi nakayavugira ku yindi TV oya nibaje hamwe bakorere hamwe kuja hamwe mukavuga ibintu bitandukanye kuja hamwe mukavuga bimwe no munsi ejo umwe gacaja handi kugira aronke umukate wundi aronke inkoko mukavuga ibintu bitandukanye sico kimwe ni muzokora ibikorwa bimwe canke igikorwa ngo abantu bagikunde sawa sawa reka tuve muri ivyo gato ivyo bavyumvise utumwe babahaye burumvikana bazaratandukanye imiziki asoye boîte avuga ati ni ndimo muri boîte ninayumva mu radio je muzongore iyi niyo mu radio iyi ni abana iyi kandi ni bien birasanzwe umuntu wese aragira credit y'indirimbo yiwe ndibuka ari umuririmbyi yitwa DJ Pragize gusohora indirimbo avuga ati indirimbo sohoye indirimbo kuri YouTube sindashaka kuri television imwe bisigura yari rimwe abadada bambaye ubusa gusa ati je ni ya YouTube bisigura umwana azoja muri YouTube arakuze atjeri muzongore rero voilà ivyo ari ama credit yari incabwenge kandi yarabitahura kandi yaramaze kuvyiga kwa bizi ko hariho imiziki iri different iri de qualité hariho imiziki en public hariho n'imiziki iri ailleurs donc ivugizwa ushona kura ninga kuya kwa porno hariho porno urabira muri chambre yawe niki hariho n'amafilme turabira n'abantu gasanga ukicarana n'umwana mukaraba filme ya Komba ya Jackie Chan yande mugari amafilme uraba wowe munakuze wenye n'umwana adashaka kuraba hamikindi hari ikintu Big Fizzo yigeze kuvuga aravuga ngo yigeze kiranyisha fye gato oya ntaco reka turekane n'ivyo je shaka tuje kuri affaire ya Shani Queen na Lolilo kuko nigezweho nishushe nivyo bishushe yo reka ntundarize ibintu ikintu gihari niki Shani Queen na Lolilo ubazi gute Shani Queen na Lolilo Chanel d'abord mvuge nkuko Lolilo arabivuze Chanel alinde Shani Queen no muri 2020 ni 22 n'ibindi 20 combien canke 2012 13 14 gutyo ariko Chanel wa Lolilo ndamuzi novuga ko nk'umugore nk'umukunzi nk'umugenzi nk'umusheri nk'umulove wa Lolilo niko ndamuzi Chanel Chanel ari yatakariye he ko tutakimwumva ubu twumva Shani Queen Chanel yatakariye muri faiblesse yahabaye yuko atigeze niyigeze atahura ivyamubayeko nigeze atahura ivyamubayeko logiquement ku bantu bize canke ku bantu bakurikirana ivy'inyifato z'abantu ko ndakunda kuyaga n'abaganga canke ndakunda nanje kubisuiva canke kugira ama analyse nkandika 10 nkaca ngenda niga kuri ico kintu gushika kuri 10 mbonye ko kuri 10 ndosa abantu 10 bari muri ico kintu ca mbona yuko no givuga yuko yarabaye shoke mbwa ntiyabimenya n'abandi bantu bose ntibabimenya urumva na entertainment ntiyabimenya ko Chanel yabaye nabi ko Chanel yabaye shoke n'amapenzi yiwe na Lolilo urukundo rwiwe na Lolilo rwari gwiza cyane rwari ruryoshe rwari urukundo ushobora no kurabira ko kavuga uti je naruse umutipa nkunda nka kujya kwa Lolilo na Chanel sinzomwemera rwari urukundo urabira ko ukabona ko kuba mu munyenga w'urukundo biryoshe rwari urukundo batavana bakundana Chanel abuze Lolilo yararira yarasara yaraje amatelefone kera ntiyarahari yaraje hari amatelefone kandi numse mwe mwarababa je twarababanyi je nabakuri nico tubabwiye hari abafana kashe gushika no musi ababasani bacu bakera batazi kandi batazi ko bazi vyabo je nabakuri 13 munyakabiga gatatu ni kuri 13 urumva parfois na Fizzo twaravugana gutya me bya bindi urengana tumuntu akagucokoza barabatipe bari show barabatipe bashushe nyene ubona yuko no mubana muri quartier ubona yuko menga no kumenyerana nawe na ucumenyekana cyane ugacu biheba urumva
hama Shani Queen je naba kuri 13 mu myaka biga gatatu Chanel yaba kuri 12 mu myaka biga kabiri hama wababona gute rero ukuntu je natanguye kubabona bakundana novuga ko natanguye kubabona Chanel yiga muri primaire Roriro baratangura barakurikirana yani kujya umutipa agenda agacunguriya iwabo wanaka niko je nabibona ivyo uko ari we yamutanguye canke ari Roriro yamutanguye navyonzi ibintu by'abantu babiri bakundana ntawo bijamwo nibo bamenya aho bahuriye umunsi wa mbere ingene babazanije izina ingene babidondoranye nibo babimenya hajya numwe avuze ngo je vyagenze uko agavuga undi nundi ashaka kuvuga ibindi kuko bare babiri ntyo twari turi hama barakundana cyane ku buryo Chanel kuma black kuma ntuze black and white gitangura saga plage hose hari ahantu dusohokera tuja nikwera ntitwaje amafoto ari kubibona bimwe bimwe warushushe naco gihe mbo je narishushe mugabo novuga muri temporaire aka baby kari pose kitwara nk'agahungu katavuga karabi ibintu ko observe ibintu narakana ndi pose nari agakobwa kari pose novuga ngo sishaka kwihaya mugabo ni je abantu benshi ntibanahura nifata nk'umuntu nk'umuhungu naragwana no narigeze no kugwana kwibarabara cunda kubita umuhungu yanyita garçon arari kwiza abana bose kwibarabara abahungu bose kwibarabara bakarinyita hama ndamukubita biraba nyene dossier mugabo y'umwanya mutoya kubera yacijama abavyeyi okay hama urabakurikirana rero hafi rero Lolilo na abakurikira Roriro na Fizo barabajama parfois no gusangira je ikintu giore kimbabaza mu mbabere mbanze ndagihereko nukuntu ico gihe à l'époque basangira umuceri n'ibiharage Lolilo na barabara kuri 12 bace bahibuka kuri 13 basangira umuceri n'ibiharage hasi kwisima donc isani bayiteretse hasi kwisima bagasa ico kintu nibacibuka bazokundane bicarana ahantu basangira inkoko babagimene bayisangire kuko Roriro na Fizo barakundana cyane barasangira amasho hama ico gihe je umva mvuye muhira ngiye ku kazi mu gitondo kwa nakora muri ville vyandi vy'umuntu nyene isumamo narabacako nkabacako canke nashe ma 17h narabacako kuri iryo barabara hari hano bakunda kuba bari cyane kuri 13 kwizera ya kwikaburimbo mu Nyakabiga bari donc ikartier yabo yari Nyakabiga cyane Nyakabiga bwiza urumva Buyenzi Roriro arakunda cyane kubera abaswahili urumva hama rero jewe ikintu garakimbabaza nibuka naringarutseko nukuntu biba ico gihe basangira umuceri n'ibiharage hariho ikintu bigaze kutubwira muri donc abakudukuriye ngo ntukibagira aho wavuye basangira umuceri n'ibiharage bakageraho bagaca mu mastrago bakarondera gushikaho bagera ku rwego rw'uko bashaka kujya inkoko bagaca bananirwa gusangira inkoko we numva ko Lolilo abonye Fizo acacari Fizo abonye Chido ngoko ari dad Fizo rigeze kuvuga ati je Lolilo je sindamutahura abonye nahantu handitse izina ngenda cha kwepa cha yigi Lolilo nawe ati je Fizo niwe yamblotse nibaza ko bijya bintu ni vyabo ko ari babiri kugira urana kujya bari bameze kera bazokwicarane bafata tu video nimba isanganiro canke mu mabarabara donc abantu dufise amafoto bamwe mama telefone yagiye atakara je nawe ndabafotora bari kure batabizi Shani Queen cogere bari bakundanye na Lolilo Shani Queen na Roriro bari bakundanye donc nibasangire nariko ndavuga ni kujya basangira umuceri n'ibiharage izo twavyumvise ubugari ninda n'ubu bakundane basangira inkoko no munsi nibajane muri arena basangira inkoko nibajane muri quartier batemberane baje mu modoka imwe batemberane nico tubashaka ko twavyumvise message yashitse tugaruke hari ya rero ahantu rero tugaruka kuri Roriro na Chanel Shani Queen ni wo mu nyuma na Chanel nanje nabaye puru na Roriro na oya nara chance Shani Queen yaje arundi muntu
yaje ari umuntu adashaka kuboneka ari invisible Shani Queen yaje ari umuntu adashaka kuvugwa wari watubwiye ikintu cyuko Shani Queen yononekaye mu mutwe nico kintu gishaka Shani Queen novuga yo yarababajwe n'urukundo rwiwe na Lolilo donc kuba desi kwiwe na Lolilo agaca vati reka jengire mamahigwe uwundi muntu hama tuje mu rukundo yarazi yuko peut-être uwo muntu aje kumuhoza niko abakobwa tumera yarazi ko aje kumuhoza kijya gikomere ca Lolilo nawe aca mubera kujya urabe ko kuvaho Shani Queen avaniye na nanoze na rafro atigeze asubira kugaragara muri entertainment atigeze asubira kuba mu muziki peut-être atarabasani bamusavye featuring bamuhasi canke bamuhaye ikintu niho yapfiriye niho rero vyapfiriye donc je novuga ko ngerageje kwishira mu kibanza ciwe yabajwe na yabaye shoke cyane yarabaye desi cyane ku buryo umenga n'umuziki yaba yarafise ahantu aho kwepera ari kuwukwepa Fizo nigeze bavuga ngo Shani Queen ngo ntitahura ngo ntaramenya ivyarimwo ngo umunsi yamenye ivyarimwo ngo niwe azoyobora akarere k'abakobwa bo mu Burundi nivyo ntiyabeshe Shani Queen yarabaye kuba encourager donc abantu bose bari bakwiye kumwankuraja bakamuba hafi bajya abastari bakera ntibarabe gusterambere ryabo bamusize inyuma bakamutwara mu masho nivyo bintu urukundo nigwe yarakeneye rw'abantu benshi yababajwe cyane na Lolilo cyangwa yababajwe cyane yabaye desi kwa Arafu no yamudekone canke yapfiriye mu mutwe abakobwa uko umarana umwanya munini shize mu kibanza c'abakobwa uko umarana umwanya munini no muhungu niko mukunda nawe niko urukundo rugabanuka nuvuga ko umaze kuba desi y'abantu babiri urababara cyane gusumvya ya deception ya mbere urumva narinzi ko yagiye kumpoza amarira none abirasubira nawe mbere yuko agace uwa gatatu aje nawe akakubera uko uwa kanaje nawe akakubesha gutyo donc ugasigara umenga wewe eske je ndi gicibwa ugaca ubona cusubira inyuma jewe nishire mu kibanza ca dufate kuno musi ndi Chanel nce ndaba ntuze ijya chance ya Natasha nce ndaba aba banozenye ba orga ba miseri curaba ba miserika jewe sinoze none jewe ndi naravumwe mfisi ingorane nyabaki bandoze ari wenyene ari mu nzu akomereka Chanel ambabarire niko ndabizi ku bagore niko nanje ndavyizi ko urumva bisigura yuko nanje no munsi bishobora kungora mfatiye kuri ivyo kubera nanje no musi bashaka kungora ko hashanse umuhungu cyangwa umuntu w'umugabo kubera mbona ama deception yabaye inyuma yanje yabaye ava urumva rero Chanel mbona ko ico kintu ari cyo cyamuhungabanije kikamukura entertainment kikamuzimya kuko abantu benshi mugwa mushaka kumenya ko iki yazimye ko ikataririmba navyazi ingufu ziwe hariho n'umuntu yigeze kumva yavuze ngo ingufu ziwe zari Lolilo naratswe kumukubita ndambwira ingufu za Lolilo na Chanel zari two baranganya ingufu za Lolilo nizo zari za Chanel ingufu za Chanel nizo zari za Lolilo urumva bari kumwe vyararyoha habuze Chanel kwa Lolilo ntivyaryoha habuze Lolilo kwa Chanel ntivyaryoha cyane urumva mbwo bari kumwe yacibano 99% urumva none aho nyene rero uno munsi Shani Queen yatoboye ikintu abantu bose isi yose yajugumiye bati no c'est pas vrai imyaka yose Shani Queen na Chanel basi Chanel na Lolilo babanye ngaho baranavyaye umwana Rahma Nasor Salum uno munsi ngo si wiwe ijambo cyumva wice wiyumviriki wacuvuga ati ni bya biri nyine navuga ati raba Shani Queen byarapararanganye mu mutwe munabibona ko navyabaye cyangwa bavuga uti no c'est vrai cyangwa wewe wabihaye ishusho chaka uduhe commentaire yawe ngaho nk'umuntu yari umubanyi wawe okay jewe umunsi ndavyumva naye nicaye ngaho muri atelier ndiko ndaraba kuri ntuzenye cyambona bijya bintu nasubijemwo ijya emission 10 fois numvereye ruma ni Chanel canke ni yindi ntuze bagize inyuma cyabindi wara bavuga ngo montage ni Chanel abivuze oya siwe nkasubizamwo ijwi umva iri jwi umva urucu imagine ijwi rirajwangaraye ijwi rirasaraye sanganiwe rero
mugabo mu nyumaho ngumye nsubizamo Isaac TV. Oh.